Masheri bazi ko ndagukunda gose. Ati kumbe numva njyohewe nabindi umunsi wamevye izongwaza uzorira ama baby turafise ikibazo mbaza nakatimu hano mino minsi ndabona menga wahindutse wewe ni mbega ujya munsi kuba Fisto nkongere muri dushe ukuntu agusize n'ukuntu agarutse nsanga muri kumwe na Fisto yaranteye amakenga hayi naze kuri kubariza ajya na Fisto yumva gusa kubwiza ukuntu mwari mu biki rero jya si mugenzi wawe n'umwizera ni mugenzi wawe namwizera kandi gose mugenzi wanjye none wumva ivyo uri kurambaza ari biki kandi ari mugenzi wawe mwemera yaranteye amakenga kandi abona mino minsi menga wahindutse sinzi impamvu ariko sheri ubu muhira ntukiza kundaba ndaguharande ikintu cyiza yani sinzi impamvu nani mama harapfuka yuko menga wahindutse gose mino minsi cyihotse bandanye ibindi ariko ndagucumisa urusiga ku mutima kume guciba support ndakubwiye byihoze hari ibindi mvuze sheri handanye nakumva ndakubwira ikintu kimwe nimba uzi ko nkunda ntuzo yifuza ko mbabariza umutima wanje nimba uzi nakunyanka oya prema ndakunda wewe none zokama wababaye oya prema kimwe gusa sheri bandi amakenga kubera ubu wahindutse ntukiza kundaba karabona nzindukira mu gatondo ukaza kundaba ngiye impamvu ntayo mbona ubu ubushimu kumwe guciyo hinduka simihindutse ahubwo ndiko ndihuta nyene gutaha ira gusohokanya ngaho igihe tujye ubuzima dufata akayaga ukivuga ngo gutaha oya ndatashe ahubwo reka ngende none usigande ngaho uguma ngaho nangorane reka je nawe none ushugende utansezeye bye Jya mukobwa wa boss zaramfata nabi ntaba nabona ko nambaye ndegwa nk'abandi zirakwana je nambaye mba nambaye urabona zane za sadunda ndakeza ngiye kugaruka ibyo boss arabimenyere ubu sinogurura kweri boss arambukije no musenkera ku itegeko giwiwe ha una muzi sindabugururira Neziragona ko ndodora tugwane muri mubiki boss ni wewe asha kudodora kicha basaka karibu gusa boss waratevye ndaje bambwiye ngo cangaruka kumengura umusazi zurambara neza wambise nta kibazo boss gusa nawe zuracishamwe ngurira Come che vuoi? Papa ngiye kubika isakoshi. Sawa ntangare mwana. Ya. Papa. Ngira kibono. Mbaye bari mubiki. Pana ariko napanga amazi muri frigo. Kumbona inzu ifise umutekano. Muke abandi bare. Papa. Linka yagiye gutembera. Fisto nawe ari muri shamba. Ari mubiki.
Yo kandi papa aje ntumbaze ivyarimo kandi papa ndagufitiye ayo makuru. Papa Fist vyagumye akora byose ndabizi. Papa urumva Fist. Yagize iki? Mbwira kandi wazi ko urumuna nkunda mbwira. Papa yakoze amakosa. Papa urazi inkuru ya Fist. Mzee waje. Mzee washitse. Mahoro. Mzee Mukomeye turashima bro. maze uko niyo nkunda kubaza Nari ndyamye. sawa Nari ndokije umutwe ngaho nyene. Eko amagana n'amazi ntabwo ndi gufata mzee mbwira rero imisi ashigufata urabona aho shikiye hariya ndetse muri imizungu kuko ari myinshi ngenda hariya kwishamba muhora abakozi ahantu batararima cyangwa ati mbeyo akazi ndagahejeje mzee ni myinshi uri umuvyeyi imisi bingana n'imyaka wewe gute kuko ndasize urugo mzee nta kibazo na kimwe nta ngorane nta budumbi ngaha bwarabubuza mana inzu isigaranye abana nayo bayingorane mzee je ndi ngaha nta kibazo na kimwe sawa ndazi uri ngaho nta kibazo kuri ntabwo yariyo mzee kuko je umuhungu mukuru wawe ndazi uranyizera mzee urumva aho ntari niho hasigara wewe ntuzoba Ndobaye president navuze ati giti ndagisigiye wewe. Yego. Hama. Kama ndambushe. Aze hama zagara tukiri twanyisanga ya munzira. Papa isanga. Mazarakanye. Papa pore. Hama zagara gonga imbwa haja munzira. Tuzajya umugezi bita ngo ari rugata habuza twankisangana ama festo ari mizugo nsengaho ntore ziragura mugende murizana ibi icyo ndagutumye nkigenda warabikoze naraye muhaywe basi mutore ziragura ngaho ngera mutore mizugo hajyana ndayisize nanje ngamamanza ndohoke kwanza sawa reka chingi amakwine tuvugane gato Je mugumye. wenda gutuma nawe muvugane tuvugane yo sister naze tuvugane gato ndamubwira tuvuga muvugane aho umuntu mutumiye wangire ngende ubunyene mzee ngire ngende ubunyene naze gusa tuvugane gato oya mwumvirize byavuganye sindabishobora ariko munyaruke umva yenda kubwira ndiko ndumva imabanga yiwanje nakubwiye umbikire kuri kure yabwira mutawe umva nakubwira ijambo rimwe hagira ikintu cyose uvuze ucumbona je ko ntavyinati Dufatire rugo mu nkange. siriko nagukanga Uko nkange jewe. Kandi unyigenze ko buhoro ntigirire mu gikarara. Uranye? Hanze amahere imbere. none kwine je ndakubaza none twayibikanye none ko nzoga amafaranga umbikire Ndashaka yandi kandi ntunkande. Nazi ko cyo ndabire. Unyigenze ko buhoro. basi tuvyoroshe oke Nkiriki. tuvyoroshe wewe genda hajya basi kahita jeri cyo wanje kentore 20000 su utore 20000 amayani nzoza ndakuha musugire umbikire banga suko none je kangire kurabazira gwana mutama nta bashagura ntabwo gusa ntubivuge uravyeme sawa rero sawa kandi sister no ugerageze kumvikana Kandi turareka kumenyera. Ariko aza nkanga n'ubundi nzoruka kubibwira papa.
arivyo manda kubwira ntavyo wumva ngo murutishe telefone jewe mva nakubwire je nta mwanya ngifise w'ivyo ndabirenge nabirenganye shaka umbwiza ukuri utambeshe ntabwo ntukinkunda ivyo rekana navyo ko simbona ukuntu uri Brandine ndagukunda vraiment ndagukunda kandi ndabizi ko ndagukunda cyane nta n'ubundi fise ari mu mutima cyari aruta wewe ndakwingize vraiment gezaho je narambiwe n'amajambo yiwawe nugezaho ariko nakoze ikibazo mbwire nsaba ikigogo ndagukoreye hora jewe ivyo ndabirengeye birakurengeye ubu nukibona yuko bikurengeye kumbe ivyo twarimo vyose rwa uruhendo ntabwo wigeze unkunda mbe nkubaze ivyo nakubwiye navyo wumvise sinakubwiye yuko jewe ndabirengeye nuranyumva n'ubu kene ndagusubiriremo birakurengeye kweli ndabibona biyo phone wayikuye ibi ntibikuraba byabana n'ivyawe nukuri ndabigusavye genda mana nukuri musaza nje yaje haguruka ugende ndabigusavye haguruka ugende yo mana nukuri ndagowe nukuri amafaranga y'abandi yaza kuyambariza ndabigenza gute mana nukuri nayo yaje ntiyaneguje ndabifatiye gute ngire gute mana nukuri ndagowe bijya nabonye nibiki erega niwe ndiko ndabaza ko nakurungikiye amahera ungurire salon ministre ije ni salon ministre wanguri dabinzu ingene imeze na playa turatiri kashe nakurungikiye kugira ngo aba ari unyubakire nukuvuga ko amahera yose nakurungikiye wagumya uhonga ubuhungu sivyo ingene gasa Shukuri kaka ndagusabye imbabazi mbabarira byarashitse mbabarira nukuri ndakubabarire no kubabarira gute mu gihe wanyononeye ubutunzi bwanje Shukuri kaka ndagusabye imbabazi nukuri byarashitse manzu zanije ubu urabona ubu rero jewe na wewe aho uzogenda hose tugiye gupima amazi n'ubufu Mama we bega karatsa kakara Mama uje muvanderi kwera nari namuciye mwe ku bihumbi 200 ndaki akarato kaka nkaka kwanza akanzokambara kuri bonane mama weyo rekare bebashe ninachajya kwibariye sha abadema batandabera rimwe reka mbere kwanza ndakigira cyo kubona nabazonye candaki mama mbe hajya bona niketse mwisi mama we zirakwanura twise ndaki yo zirakwana setani we zirakwana Jenda shwa kuguhamagana inshuro zingana uko kanka kwitana Komba nuri muri movement y'ico kirato wahishije mpesha jona musi sije wanteka kubera no musi Jesu nteka maze imisi nabatekera mu byo natetse no musi nanje ni munduru kubera ikudateka ndakubaza Jesu nteka niyo ndiko ndiyogereza karate agakaratu kabona kana kakuza abana ba Bana karatu kanje ugitsura tamara nakaku shira hasi urazi je ndunguye ko ndimo ubu wakuze
ubu sigaye wubahuka je sigaye mvuga ukamvugiritse umva rero ikintu cari kinzanye uravyumva ijya nzu yaje isigaye yinjiramwo uwo ari we wese ibe gasopo kuva itariki y'uno munsi uranyumva we nta jambo ufise abinjira bose si musaza wo kumabaza sikubite kuri uwo munwa uranyumva ijya nzu si pubere maze imisi mbona hinjiramwo uwo ari we wese n'ubukozi ngira mwazananye mupfanye iyo ruguru binjira muri ijya nzu ndaguhaye gasopo ino saha n'uyu munota n'ay'amasegonda uranyumva kandi ngiye muri sara inyuma y'isaha uranyumva inyuma y'isaha indya zizobe zisanze ku meza kandi ndahejeje urabona yari imbwa yiwe Sahimu ibyo turamenyera sha wowe nzokwereka umunsi umwe nzokugira kurya nagize inka ya minani turamenyera je ntituva hamwe iwacu ni ku ntega urabona kiratunanye nateguye ko nzokwambara kuri bonana kacizaga ko kigebe n'umwete wanza mbere ko ico nigira turabe ko mutajya ibyo mutetse urabona Misios. Niko nakonde ni bibi. Je sinkeneye telefone yiwa Misios inshuro nka 180 nibiki wewe. Hakuna konde ndagushaka rero. Nero uribagiye ivyo wankoreye kuri urya muhungu. Amafaranga yagize yanyishuje ata amafaranga nigeze nge uravyibukije. Bakakwishyuza amafaranga atakintu na kimwe nakoze ntakubitwa. Then ni nayo mpamvu ndiko nakubwira. Je nawe twarahejeje. Je na mutama wanje nkahora nkubita ariko nkakubitwa nzira wewe. Bakubwa mani yabariho ni benshi. Abakobwa bariho ni benshi. Akana no sori kubavyara bayine. Jewe ndakubabarire. Umva wewe jewe kuba kiya kibazo cyarashikiye. Nta mbabazi noguwa kuko nakubiswe kandi nayo impamvu jewe ubwo mu nabimenye. Sigaye nkundanye na Bella. Ha Bella urabizi ni umukobwa mwiza yitahuye kandi ntangeso nkizo ziwafise. Wewe rero kindagusabye. Nta bipe yankeneye na pere yankeneye ifo kurondera abandi biwawe. Ubwo je sinzokubitwa nzira umukobwa na papa naye mubwiye cyabona ko ndiyimbwa dufise amafaranga ngoma nkubitwa kubera abakobwa kandi amafaranga je sindi zambwa ziguha amafaranga zikwaka amafaranga sinaguha igenda wifashe ivyi wawe nyene je ngiye mu vyi wanje nanje kuko je sinokuma nkubitwa misi yose nzira umukobwa nkawe Akuna nabisugara kutambabira nakusafira mbaba. Naye ibyo byaraheze wewe nta rukundo na rumwe nta emotion hagati yanje nawe. Na ivyo vyarenganye ibyo ntibinda. None ico kiri kinoni iki wewe. Nimba vyararenganye kuri jewe narakubise. Okay none rero yabaye beef Beef nyene yarinjiye kandi we sinkibikeneye urumva jewe mufise ubundo okay? Okay none ivyo waronda warakuzwara hejeje. Nakare ndazige to kundona rufise wanda warukunze. Nacha bitwaye no shaka kugenda. Je ndagusaba nta nico wumva. Je navuze ati induru zawe mu matwi wanje ndazansi. Kandi mbe nta numwanya ndiko ndata kuri wewe. Numwanya ndi uno wandiko ndahomba. Nigira. Shaka kugenda nawe nta nico warumariye. Eka, kaka, wewe none ko usiga unshaka nyumba msina msigagenze. Nichenga nichira hasi. Dawe mbona bite? No musigagenze go. Ciye ko nanu kumvugishije. Be nkubaza. Yego mbatse. Aha hanze ni mubiki. Nicaye nyene mvuye muri douche, ngiye gukora akajya kantu. Nicaye onde bisanzwe nyene. Mbarira rero abaye kumengo washavuye none byagenze gute iyo uvuye biri gute ikibazo dada mbarira kubijanye na rasi
Asi ariko no musi wayimpaye ndi muguhisha hariya anya. Ndabwira ikintu kimwe. Jo bwanje sinditahura kwanza. Habaye. Bambwiye kenshi ntakumvira. Muga ndabona ivyo yagiye uravuga kenshi kuvyari bifite akamaro. Bijanye n'ije n'umutima uratanga gusimba. Bijanye n'ije. Iyo mmenya kwanza. Ndekwa numva impanuro zawe. Bari. Uzi wa musheri wanje Brandine. Brandine wawe ndi yaza wa musi mu gatondo. Wa musheri wanje. Ndamutse rya habaye iki yagize ikibazo. Abanyamukobwa. Yani vyiwe rero remenye kwanza ino munsi ubu nyine mvuye iwabo. Ibintu anyeretse. Ni ibintu takwiye kwereka umuntu w'umukunzi. Oya nyarutsa. Bivuga n'ingoga. Je? Sindiko ndabitangwa neza numva. Tinjira yego. No kandi naramenye narumvise impanuro zawe kare. Ndakwa namuhevye. Ndavyukunda mukunda. Yo. Mu bisanzwe mu majambo make inani idefona mutoyeko ngo atakinkunda. Cyo kintu ndamubonyeko. Yo kakasha urambabaje. Kuva mbere ubonye ko atakukunda no munsi. Uyu munsi niho ubonye ko Brandine atagukunda. Sinari nakubwiye kujya anye yishakira amafaranga. Sinabikubwiye. Twebwe turara ubusa bigashika twabwirwa niwe yokunda. Dada ndababaye. Dada. Iyo mba n'umuntu mwe kumvira impanuro zawe. Ariko nakumviye kare. Kimwe gusa. Amasakunda ntabona neza. Nivyi wawe nari nabikubwiye. Je ntakunze sinari nabibona. Nanje ndabibonye kabisa. Mugasha ndakubwiye ngo bakobwa ngo mbere ngo nivyo utaguye kumbwira ngo ndiyinjiriye. Sinari nabikubwiye no bibonye. Dada, agenze kuryama. Gusa ndaguhanura. Nubishiremo umutwe cyane urabona turabakene ntugwara umutima. Bayereka manzi nje kuruhuka kwanza. Wihangane uvyikuremwo wiha amahoro sivyo. Kandi pore. Usuka mukobwa nkamubwiye mugura bingene aruhutse aja kumutera stress n'ingene afisa na stress zo kurondera ratio turya shujya mukobwa arambabaje kandi ishanka bibona yizindukisha kumbe no kugira amafaranga gusa burya nzobiraba amaherezo burya n'ujya mukobwa amaherezo azoba mari kubona yemukira musazanje Mana ariko ujya mukobwa uzomuha intembe mukwiriye kwera ahinduke nayandi adahindutse azogira ikibazo mu bahungu ba kino gihe. Sapo man yo Mr. Ziragwana yo no musina hembwe nacu no musina yamara yo ubare kose umengo kose baratagaza ndahita muhamyo Mama chiri kweso mandake no musina musoko burukike Kiti manda tibdiyo tuno musina hembwe no musina yamara Salam alaikum Mamuja good Kumingo na changa musina kan je no musina twitse je no kugira kwagara kwari wawe Gose no bigire musaza ko namwivye muzi no musara nayo Kusara kabararaze niwe yakore yibi aya menze Amisi nari maze nkora naye mbanda ke yamerera sha boss rero numwana mwiza ndagusohoka Sohana kandi aho ibintu byo kwigana nibi tukende shanda gusohoka rega no naye haje defisete ibyo bintu kama intro usaza naye nabo Chomba yende Bore hori chinda wenda gutwara ku ntega ndaje Ndakwerekana kwa mama reka kandi uca gushima nuko oya no wala utaba bwiza wala Chomba kuchita jede Miri akunda kuba Narohombye ntasanze mabujanga kandi sanga mwarasa Turana uri mwitse Isero ndagushikanya ku ntego Sha Hosha ndakidwa Sarera
uransoma nane ari kusoma nereko burage arasoba rimwe ryonyene no gukora ku ntega hariya kwa mama abere n'umuzuri ameze neza nanzigwe nakira Rika Mukanya Jamundu hari abijya bintu mashiga ajya kumeye kuzura bikora Ziragwana Wana Ziragwana Garuka Bewe impunzi nagwaye zirihe Sigaye ndaguhumesa ugashabamba rega bwa muntu urakomeye rimwe boss rimwe dusigaye twambara nagiye Ndabona watagasi kuba boss akizana cyane nangura kutagasa no musi yakendere kandere buhum urana nyitsa kara kanwa kitani hotel kanyiza arizo ni telefone mu muri saya rubuga tati mbona ya telefone arafata bagazimanika yacha amafaranga n'impamo yawe muraje bifina Beti yangu weka hadi kintu ngoma ndakubwiye we nimba mutwe kuri kurasara Beti yangu mbega wori kinga mu rugo washo urazishurisha Wego mukora kuri mushika namukatse urumva ndeke George urumva je ndeke babari Beti yangu je uhora wibaza je ko nkinate nawe Bosa Abadirisha ndageze mwe muyakura Cyo niko nakubwira hora fashe kuba Beti yangu mara kubwire rero Ari abantu bameze bafite ingeso nziwaye bafunze Nimukere gukina na mushikanje wenzo kwica kumbafu wewe Kutako kajambo kufunga cyende bukamenya mugenzi wanje ni nzima hariya Baruka kumufunga Beti yangu rero nimba wokene kuja muri gereza we oya Kora kuri mushikanje ubigire gasopo nzosubira ko ikora vyo kusaya boss nawe yakuturambira nawe uraziko nagufitiye banga bijya bishatse kumutana ibisha asigaye wadu aho dupingana we Bamaso mbesi ba Ubu rero wavuye iyo bari mu misozi wanyu urabona ko wakoze Swe kuko ubona uzobutashe ukora vyo na uvuga guca napfuyeho n'ivyinka murafite sinzosubira hariya no kwimana bose ntitware gaje basubira Bamaso kubafu Chen